Bakunzi ba GTV reka nsubire ndabaramutse kandi ni Elvis nibitanga ni DJ Wizi nkuko mubibona ikiganiro sinikini dufise umutumira zadasanzwe reka ndababwira ati mwe mwamaze kugira subscribe kuri channel yacu ni kuri Facebook canke kuri YouTube maho mudusanga ni GITEGA-Ent TV uno musoro ndi kumwe n'umutumire reka tumwakire kuri ekra za GTV. Yes, nkuko mubibona no muririmbyi ariko kandi ngira ngo abafise nk'ibindi bintu abakora ni Kingsley muri make ariko nibaza ko vyinshi aza kuza twidondora reka tumwakire bite bro? Fresh bro. Urameze neza? Ya ndashima kwe. Karibu kandi kuri ekra za GTV. Ya merci sana kuba munyakiri. Ya urashobora no kwidondora bariko baradukurikirana kumbure je navuze Kingsley kumbure ufise andi mazina atomoye wahawe n'abavyeyi nayubuhitse. Nitwa Keneza Brice mugabo nyene nkaba nariswe Kingsley nyene n'abanigeri banje n'abaniga. Ni Brice turi kumwe ni Kingsley uno musiro uje kugira ngo tukwakire nk'umuririmbyi. Yeah. Ya mbega nk'umuririmbyi uri muri carrière kuva ryari? Ni muri uno mwaka nyene ntanguye vuba. Gusa tunyene kira nahora nkora mu makundi. Gusa nyene vy'amakundi urabizi ko bitaramba. Yes, nuko ni Kingsley vy'amakundi ntibiramba ariko ari muri carrière kumbure ya ndavuga ya solo muri uno mwaka nyene ubugeze kuri song zingahe? Aho yaracari ya mbere, yaracari ya mbere kwe. Ariko rero turavuga yuko wewe umaze kwinjira muri yo carrière urafise ikintu cagusunikiye kugira ngo winjire nk'umuririmbyi. Wabitanguye gute man? Ya muziki na utanguye nyene kera nkiri umupeti nyene mutoyi. Ndakora mu makundi turirimbana n'amakundi nyene amakundi arasambuka uraze abantu ntibaguma hamwe bamwe baragenda abandi baragira iki je nasigaye ahandi avuga ati reka mbandanye abandi barabihevye nyene ngo ati je reka mbandanye uko twibutsa ikundi watanguriyemwo yitwa gute yari yakorera he? Yari Gangster team yakorera mu Giswahili uswazi mu Nyamugari. Yari jewe na Tuse na Big Boris. Ya ico gihe rero kirasambuka kubera ikigamana na Big Boris yaciye agira kundi yiwe yitwa Igaufe team cadusigarana na Tuse muri Gangster team. Ubu rero uciruza wenyene Tuse wamuhevye? Tuse sinamuhevye kuko ubuzima urabizi ibintu by'ubuzima biragoye. Tuse sindamuheba mugabo nabaye ndakora ivyiwanje kuko nta mwanya ubaronka wavyo. Narabonye cover y'isong yiwawe ubu yaramaze kuja habona. Ubu yaragiye habona. Hajya wayitaziriye gute unaturirimbira gatoyi gusa? Nayitaziriye kubadida. Ako nagaterume kamenyerewe n'abantu benshi abaniga benshi kubadida. Gasigura iki kubwi wawe? Kubadida nakantu tunyere ko kwiyemera. Yuko ikintu ciza cyo kuba ati kubadida urabona ikintu nari ciza. Kandi ko gutangara nyene. Kanene ko gutangara mbwa ku kintu ciza. Inspiration civa he? Inspiration yavuye muri jewe nyene. We waritangaje. Turavuga uti jewe kubadida kwera ibintu nkoze birarenze. Kuko kungene nayikoze ijya song nayikoze amasaha nka 5 yari iheze yose. Amasaha nka 5. Wayikoreye he mu producteur yari inde? Nayikoreye muri home studio ndibaza urazibona. Ndazibona. Studio. Zo mu baniga nyene zo mu nzu. Mugo mu producteur nawe yari mu producteur azwitwa Lil Chris. Abantu rero batamenyereye ama home studio turazibereka noneho turazibereka ku mafoto kugira mubone ama home studio naya anaje winjiye mu nzu wanje wasanga nifite aga home studio nka Liens hariya aje agaca kubita song gacusanga ni fresh. So bro turirimbire uryohera abaniga man. Kutana na rapper mkali Gitega. Kale Gitega maropa doko bado na watega mistari mengi bado na wapiga mizuka mengi na tawakimbiza stand up everybody say skiza hapa Mr. Kingsley swag rap like 6'9" na kula pose kama Lil Pump na wacheka sana kama Wiz Khalifa mini namba mbaya like 26 kwa vinavyo chana kwa nitabato na nani.
mani uri umurapere kwa vinavyochana tabato na nani abigitega no kuvuga uwiyemera naca guhangara chanye maego kwe aca guhangara ice yiza nawe nyene yishetse hama muce mu muheza je nabajije abafana none uku kuntu ncana wana noja muri battle nande uwiyemera ace chaza rero ndamubone. Yes, nuko urinje rero muri carrière yawe y'umuziki uri kurakora ku ruhande rwa wenyene wifuza gushikahe? Ndifuza gushika kure gose, urabizi nawe ko twatanguye kera naho twageze mugubu uko ngene ndekwiyi songo ngene yakiriwe n'abantu vyatumye numva umengo aho yangejeje naho nari niteze. Ubu rero ahubwo nshaka iyindi zokurikira izongeza harusumba ngaha iyi yangejeje. Yego ko ndifuza ko nzogera kure sana nk'abandi. No kuvuga ino song imaze imisi ngahiri hanze. Iramaze ukwezi nikurahera fresh. Uwo ikenera yo isanga kuri YouTube yandika Kubadida by Kingsley. Chogira na subscribe vraiment, ma like, comment na share. Nuko ni Kubadida by Kingsley. Arifuza gushika kure. Mbega kugira ushike kure hoho, kugira ushika aho uri kurifuza ni support yiho keneye canke na support ukeneye? Na support nkeneye wizi. Ni yihe ni nkiyi ukeneye? Support dukeneye kwanza no kunkurikirana ku mbuga zanje zose. Yes. Instagram, YouTube, hanini naho na Facebook. Aho mumaze kunsupportinga kuri ico ndakeneye n'ababosi boza bakansukamwe imitahe ndazi no gukora ibintu bikomeye gusumba ibindi ko ndakora ubu. Nuko harabo umubosi arabonye kino kiganiro aravuze ati uno mpeti nashimye nge na rapa namushimye ndashobora gushiramo akanoti yo ca gusangahe. Naje mbere singoye. Je naho uza ngaho mu Giswahili kujya kabiri. Kwizone. Ukabaza Kingsley batera bakwereka homba. Yes. Canke ukatora tu numero yanje ya telefone 69 479 176. Wasubiramo 69 479 176. Ausuguma wana. Aho baca bagutora kama Kingsley. Nuko rero bakunzi ba GTV ndababwira yuko ndi kumwe na Kingsley ngakuri ekra zanyu n'umuririmbyi azanye ingabirano zishasha je ku muvuduko udasanzwe. Nibaza yuko akeneye support ziwanyu mu musange ku mbuga ziwe mu Fyonde ko gusa hanyuma mu mukurikirane ibikorwa vyiwe mu bitambarize n'abandi baniga babibone hanyuma umusore wacu atere imbere nawe agira aho yishikanye. Nuko turangiza nakajamba kaye wobwira abafana bawe. Abafana banje ndabasaba yuko bankurikirana sana. Nzoguma ndabaha ibintu vyiza gusa kungere ba supportinze kino gikorwa ca mbere nigikurikira bazogisupporting ahubwo birenze ngaha. Nzoryoherwa kuruta kandi nanje nzocangira inguvu nyinshi zo gukora. Hanyuma nubwo isongo yawe kiri nshasha bitege ikindi gikorwa ryari cyangwa uri muri babandi bakora song kukwiryohera bagaca bakwamira hiyo nyene. Hari ikindi gikorwa gishasha ndiko ndakora kwanza si kimwe gusa ni bibiri. Ndiko ndabikora kuko ubu unyishaka gukora ibikorwa byinshi bizofume bigumaho ntarabirekura mugabiri bihari. Nuko ni Kingsley ibikorwa bibeho atarabirekura mu mugabe bihari. Igikorwa ca mbere kihavuye ari kuri kindi gikurikira mu meza ngahe rero nko mu meza abiri ni fresh. Iyo niyo target wihaye target kuko Kubadida ndiko ndayikora video ikiraguhera gusa ndayishire ahabona nkesera izobisohotse nkesera bas ni nkesera ni Kubadida ivyo bigwebe iyindi niko yitwa ya gatatu. Nibaze ko tuzoronka umwanya kutwinjira en detail twinjire en detail amatitre niki yizo song kama tumenye tuti bipanze gucyaya. Nakajamba kahe kari ku mutima wumva wogenda utavuze? Nakajamba kari ku mutima ndasaba yuko aba journaliste kanini aba promoter bagerageze kudufasha twe tutaramenyekana sana byonjohera kuruta. Nibaze ko muvyumvise mu musupporting nawe arakeneye ubufasha bwanyu kugira ngo agira aho yishikanye kabisa. Turangiza uturapukira gatoyi gusa hama dusezera abafana. Wananita Kingsley ukipenda nite ngagari mtu jeuri ngagari mtu wa kiburi
hivyo ndivyo nilivyo na hakuna kuni change. Chochote nachokifanya Mola ndiye atani judge. Hata kama nafanya mambo haram, hakuna kunistumu na hakuna kunihukumu. Na ini kwa wote mnajifanya mahakimu, na kwa wale wote ambao wanakalia kuchunguza maisha ya wenzao. Mbona mnachonga sana na mbona mnabonga sana, na hata mkiponda sana, hapa ni mambo ya chuma. Yeah. Nuko rero kandi ababwira ati big up sana bakunzi ba GTV. Kingsley ndakubwira ati ubandanye utera imbere. Thanks sana vraiment, ndaryohewe sana kuba wanyakiriye ngaha. Yeah, ndabashimire cyane kiganiro nk'iki n'ubutaha ndakubwira ati wibuke kugira j'aime na partage kugira ngo abaniga bagume bamubonye Kingsley. Yeah.